biri uwo murongo umwe gusa tusabe uhabonye asome. Amen. Ndashimiye Imana impaye aka kanya, ndashimiye n'umushumba wanyu amaye aka kanya, naramusabye imbabazi aravyarangoye. Ca gatatu Boniface inshuti yanjye niyo ngiye Kigali dusangira ubugari n'isopo n'isosi, rero numvise ko yaje ndavuga ati reka nze ndamuramutse. Ica kane ni ingayigaburo ngaho iwacu kuri Pentecote kuri 13, mu kanya baca basohoka. Iyo habaye igaburo umukozi w'Imana batumiye turamugaburira, yahejeje turamugaburira. Ni jewe rero njejwe kumwarurira, ubu rero mu kanya ca ngenda kumwarurira. Murakoze cyane. Mbwirira mugenzi umubwira ati ubu umuntu ufise umumaro, mubwira ati ubu umuntu ufise umumaro. Kuba umuntu ufise umumaro, Imana ikubonemo umumaro aho uba, ubu umuntu ufise umumaro aho ukora, ubu umuntu ufise umumaro no mu nzu y'Imana, ubu umuntu ufise umumaro. Paulo yandikira Filimoni. Paulo yari umwigisha mwiza cyane, mwiza cyane. Hagenda umuntu akundwa n'abantu bose. Paulo bamwangira ibintu bibiri. Ikintu cya mbere yarigisha agatinda, yarigisha agatevya. Paulo mumuhaye umwanya yarigisha gushika mu gatondo, nabo ku madirisha bagakoroka. Yaratevya Paulo, nta minota 30 yashobora. Paulo ca kabiri ngo yarafise ijisho cagiye Yesu yamwiyereka ryavamo amashira cyangwe amazi, hariye ryatomboka riri ngaha, yavuga ati haleluya, abari imbere bakanukirwa bakaca bavuga ati amena amena. Abona yuko abangamiwe n'ivyo bintu bibiri, acahindura systeme, aravuga ati ubu zora ndabandikira ivyete gusa ntagarara imbere yabo. Paulo rero yandikira Filimoni. Filimoni yarafise umukozi yitwa Onezimo, murabizi. Onezimo yari umukozi wo mu nzu, bukeye ategwa n'idayimoni yo kwiba, yiba ibintu vya Filimoni. Filimoni aje asanga ka Onezimo kivye, baramufata bamufunga i Roma, muri gereza i Roma. Muri iyo minsi Paulo baramufata nawe bamufunga i Roma, bamuhoye ijambo ry'Imana. Abaronse ikiraka cyo kuvuga ijambo ry'Imana muri gereza, aho Onezimo niho yari ahari, yari yivye. Hanyuma rero arigisha ijambo ry'Imana, rikora kuri Onezimo, arihana, yakira Yesu nk'umukiza, arahinduka arahinduka arahinduka. Paulo abona ko yahindutse, bariko baraganira amushingira intahe ubuhamya, amubwira umuntu yivye, umuntu yamufungishije yuko ari Filimoni. Bisanga Filimoni ni inshuti ya Paulo, rero bagovye kumurekura, amwandikira urwete rw'ubuhamya cyangwa rw'intahe. Aramwandikira ati ndakwitwaye ko ku mwana wanje Onezimo, naho kera atarafise umumaro uba afise umumaro, ubu yarahindutse. Niwamubona umwakire nka mwene data. 20 bibe gutyo mwene data, nkubone mu mumaro, unduhura umutima muri Kristo Yesu. Kuba umuntu ufise umumaro. Iyo ubanye n'umuntu afise umumaro, niwifuza yuko agenda. Iyo ubanye n'umuntu afise umumaro, yo yimutse urababara. Ariko iyo ubanye n'umuntu adafise umumaro akagenda, uravuga ati arakabona agiye. Nigeze gutunga umuntu atagira umumaro, turavunika. Inzu yari gwanje, ivyo kurya, ibintu vyose, ni jewe amatara n'amazi, urumva vyose. Ariko nta kintu yakora, niyibwiriza basi anagure n'ibirato. Hari igihe amazi yari yakamye,
waguma mu nzu abandi bagenda kurondera amazi. Nta mumaro yari afise bene data. Ariko tugiye ku meza yakati itongo ringana gutya, sinzi ingene niribabwira. Mwese murabizi yuko ku meza ubugari bumeze gutya. None se ubugari bumeze gutya, murazi mwese ko umuntu akata nga sivyo ya papa, ariko twakira gutyo bakabwata kintu kibaza ngana kintu cagiye kume bwose bwagiye. Nta mumaro yari afise ariko gukata itongi. Baba we arakata itongi. Tugiye mu cyumba, murazi ko muganira n'umugore wawe ngati madame ku meza uhabona gute? Aravuga ati ku meza ndahabona itongi, kubera niwe yari yaramuzanye. Aravuga ati rero sheri, urabona amaze amezi 2 gose naramenyera, ndamenyera bizagabanuka. Ndavuga ati subiramo, amaze amezi 2 naramenyera, ubwo niyamenye. Ahubwo niyamenyera, ibaze bene, amaze amezi 2 naramenyera n'itongi ijya gutya, niyamenyera nawe. Mbwira mugeze ngo ati niyamenyera nawe. Namumaro yari afise ariko ku tongi. Cyambwira madame tuzo dusangize, ngira aduhohotera kubera turi benshi, kubera dusangira n'abandi. Acha adusangiza naje na mwene urugo agure nusu ya kawunga hamwe n'akanyama. Adusangiza naje mwene urugo, canda katari mwe no akata kabiri. Nta nukungirira imbabazi ngunde mwene urugo nakase rimwe abarabwatatse. Nta mumaro yari afise ariko kukata itongi. Cyambona yuko ari kuduhohotera ku meza, camenya amayeri. Cyambwira madame ati ubu utatse ubugari umuntu wese n'akagari kiwewe, kubera yagahejeje acagenda. Aduza ndambwira ati muko manuka uzobanza utelefone nufe kuza. Baracara ati ndakeneye kugaruka. Nguma ndambwira ati tuzobiraba gumiyo. Nta mumaro ufise mu mutima, ariko nta mumaro ufise. Mbwira mugazo werati umuntu ufise umumaro. Mbwira ati umuntu ufise umumaro aho wirigwa no muzu w'Imana, umuntu ufise umumaro. Ngaje iwacu je ndi protokoli ajya kuri Pentecote, ndi protokoli. Hari igihe ntuza ishikanwa nkabona abantu bakuze batanga ijana abantu baba VIP, kubera je ndemerewe kuri abamwe. Hari umuntu ya VIP yatereyemo mbona 200. Ndate nibitewe ati ni sawa, tuwabonye ayo watanze. Oya ndate muhira utanga raso yanga ngo ntanga 20 cyangwa 15. None muzu w'Imana gutanga 200 ngo ndusarisha ati ko cyumweru candagaruka kuri we atereyemwo 5 ateye ayo nyene afise umumaro. Ijana naso areba batagira umumaro aho baba, aho birigwa no muzu w'Imana. Akaba afise amafaranga 10 ntatange, imirimo ntakore, umuntu akaba ari nga bene nk'uyo bamwita kaburegeya. Muraza kaburegeya kakandi kintu kariya nta mumaro gafise, kakandi murakabona. Kariya nta mumaro kagira, izindi ndoki zirakora ariko koko nukudoda umunyenga gusa. Nube kaburegeya muzu w'Imana, umuntu ufise umumaro.